Inshuti namwe bakunzi ba BTV ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu makuru mu Kirundi avugwa kuri uno munsi turi kwigenekerezo rya ndwi mukakaro umwaka wa 2021 amakuru tuyahera ku ngingo nkuru ziyagize. Abadandaji badandaza ibifungurwa mu gisagara ca Bujumbura barasaba leta ko yobashingira ibiciro vyo kurangura, ivyo bakabivuga inyuma yaho ubushikiranganji bushingiye ibiciro abadandaza badodandaza ko ivyimburwa vyabo nako abarimyi. Sendika Konapes imenyesha yuko abarimu bagifise ibibazo byinshi bitandukanye bakaba babishikirije mu gihe bariko barahimbaza imyaka 25 iyo sendika imaze ivutse. Uno munsi w'igenekerezo rya ndwi imyaka 5 irarumanye neza na neza umuririmbyi Bosco benshi bari bita Bobo Peace agandaguwe, turabibabwira murano makuru. Mukanya ni Donido. Remo Prosper niyo nkuru ngira ngo ndabashikirize ano makuru ndasubiye kubaha ikaze. Narimeje kubabwira mu ntangamarara abadandaji batandukanye bo mu gisagara ca Bujumbura badandaza ibifungurwa barasaba leta yuko yoshinga ibiciro bazoza bararangurira ko ibidandazwa byabo kuko ngo uko baranguye niko badandaza, ivyo bigatuma ababitura canke baza gusuma babidogera iyo basanze ibiciro vyaduze. Ni nkuru tubaza Arlette Mugisha. Mu masoko ya hano mu gisagara ca Bujumbura twagendeye twasanze abadandaza b'ibidandazwa bitandukanye birimigwa hano iwacu bashima ingingo y'umukuru w'igisagara yafashe yo kubomora amazu atandukanye yegereye amabarabara badandarizamwo ngo kuko vyatumye batorera koyoko. Mu minsi heze twadofise ikibazo aho wasanga ahantu mu makartier abantu bahadeporeza ibitoke ari benshi, ugasanga ngaha ibitoke turabironka ariko tubironse ku giciro kinini cyane, abakiriya bacu bakaca bagira ikibazo kubera bariko baragura amahera menshi. Ariko kugeza ino saha ku ngingo y'ujejwe igisagara ca Bujumbura yo kubomora amazu yo kwibarabara, amazu amwe abadeporeza mu ivyo bitoke yaciye abomogwa, gutyo rero ngaha turongera turaronka ibitoke nkuko bikwiye. Muga naho biruko bakaba bagifise intambamye mu rudandazwa rwabo ngo kuko batagira igiciro ntabanduka cyo kudandarizako. Twebwe ibe tuyimenya mu gatondo, dusanze birangurwa make tudandaza make, dusanze birangurwa menshi ni hagice usanga ibe yaduze. Basaba ubushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi ko nabo botorerwa inyishu y'ico kibazo mu kubashingirira ibiciro byo kurangurako nkuko baheruka kubigirira abarimye. Twe dusaba ko hera ruguru mu kubifunguza kugira ngo turangure agace ikakebe ikeza. Twebwe turabadanda ntabwo turabarimye ngo twayakiriye neza, kimwe gusa ibiciro bashinze igiciro c'abadima ruguru ntabwo bashinze igiciro c'abidandaza. Twe nk'ubu uye turacabirangura bizimvye ntabwo birapunguka twegi iwacu. Bikaba biruko mu gihe hibonekeza abadandaza bamwe bashiraho ibiciro uko bishakiye, abaguzi akaba aribo bahacikira amaboko. Kuri ivyo bijanye n'ibiciro umushikiranganje Deogide Rema ajejwe ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi amenyesha ko ibiciro bashikirije ari ibiciro vy'abarimyi badandaza ibidandazwa byabo mugabo atari ibiciro vyo kwisoko. Ivyo rero akaba yabishikirije mu iganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru, akamenyesha ko kubijanye navyo n'ibiciro biza biraduga ku isoko ngo bivana nuko abadandaza bikika mukiza. Deogide Rema n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. Kwa mbere no babwira nuko mumba neza ko twashikirije bijya biciro ni ikiguzi hariya kumwene igihugu, si kiguzi hariya mu isoko. Sinze kwikuma gitegereye kuko murabizi abantu bakuriye ruguru mu kero kamashu, abantu hari gihe bavuga bati jewe amashu hakonza kuyagurisha amahera 50 rimwe nahorokere mu murima, bakarima ibitunguru. Igitunguru ugasanga hariya kumwene gihugu yakirimye ni 250, 300 y'inanase 400,
mugo baza gusanga ku isoko kwa Siyoni ngira ngo abapfasoni barabizi baza gusuma cyane naho n'abagabo dusigaye tugenda gusuma twese turafashanya ugasanga kirarenza ibihumbi 2 none wumva ubunguka arinde hariho bamwe twite ba komisionnaire baba baje hagati y'umwene gihugu ari kararima n'abadandaza babishikana ku isoko ugasanga umwene gihugu rero ya citse inkokora ntacare karabirabako kujya twabigize ku bigori twaraharuye rero ku muceri turaharura ku biharage turaharura ku biraya turaharura ku bitunguru turabona neza inguvu umwene gihugu akoresha kugira ngo aronke ikiro c'ivyo nadondaguye nivyo twisunze ugasanga rero harimo inguvu na mendeve abantu badaharura harimo uburyo uko barashiramo ifumbire bagashiramo n'imbuto na haro ku muceri twagiye tuvuga tuti kugira ngo uronke ikiro c'umuceri umwene gihugu ngaya mahera hashize tugaca tuvuga tuti rero nawe ategerezwa kunguka. Abigisha ngo baracafise ingorane zitandukanye naho ngo hariho akarusho ivyo bikaba byashikirijwe na Emmanuel Mashandari arongoye sendika y'abigisha Konapes hari kuri no wa kabiri igihe bariko barahimbaza imyaka 25 iheze iyo sendika Konapes ivutse. Uyo Emmanuel Mashandari akaba ashikiriza yuko babandanya kuyaga na leta tumukurikire. Ngo ingorane abigisha afise zaheze mugabo hari intambwe yateye. Murabona mu biseze igihe twagira ibiganiro na leta barashizeho imyaka 4 yo gukuraho buke ubusumbasumwe bw'imishahara mugana hiyo imyaka 4 uno munsi yamaze kurengana uno munsi tugeze ku mwaka 6 twebwe rero muri igihe mubona atamba yegeregere ari karaba mu gisata c'indero nukubera yuko twari turorereye iyo myaka 4 twasezeranye tuyubahirize kuko umuntu mwasezeranye ni byiza yuko shikana ivyo mwaganiriye rero no munsi tubanda babwira nti dutera kamo leta twasezeranye tuba tuti iyo ni intambwe ya mbere tutoje tugenda ku meza biganiro dushobore kuganira duheze ibiganiro kibazo c'imishahara gihere burundu no munsi rero ni intambwe y'indi turarereye nitwovuga ko ejo tuzoshikira muri yegeregere niba tuzotera kamo leta kugira ngo dutere intambwe ikurikira hanyuma uko twashize imbere ibiganiro tubandanye ivyo tugenderako mugandi kibuje yuko ejo hari kibe n'ikindi ashaka guhuriza ko ashaka guhagarika akazi kuko amategeko y'igihugu aremera umukozi wa leta yuko mu gihe ibiganiro vyansi inzira zose zagerageza zikanka zamurekura yuko ashaka guhagarika akazi kandi esiko twifuza twashaka yuko intambwe tugeze ko yubandanya zidusubira inyuma no munsi ni kibazo tumaze iminsi dutura ubushikiranganje bw'abakozi ba leta kana leta yose nivyo imyaka 4 yararenganye mu bushikiranganje bw'ikiga ca leta barashizemwo mu mafaranga leta izokoresha umwaka imiliyaridi 34 burya y'ubushikiranganje bw'ikiga ca leta buhejeje gushira mu mafaranga ibitekanijwe abasigaye ubushikiranganje bw'abakozi ba leta nabwo kuko nubwo ubuhinga ko buca bwicara bukaja bugira ati ya mafaranga baduha mbega twayagabura gute uno munsi rero ndio two turarondera ubushikiranganje bw'abakozi ba leta tubaza ati mbega none aya mafaranga ni gute azogabwa gute kuko hano babamenyesha yuko aya mafaranga leta yarashize mu mafaranga yokoresheje umwaka uheze w'amafaranga 2019 aheruka niyo bita mu gifaransa do tombe ananirasi zari miliyaridi 5 izo zagiye gutyo twifuza rero ko izo miliyaridi zindi 34 zogenda gutyo kandi mugabo atumenyesha yuko izo miliyaridi 34 zizoba zikuye burundu usumbasumba nuko bwa mbere atanza kuba aho amategeko abigenga gutyo tukabona iyo tiko turaja ku neza akazi n'abakozi n'igihugu.
Ikiraro kigabura zone Musaga na Kamesa ngo kigeze ahanyerera ku buryo mbere n'abantu bagica ko biyunguruza n'amapikipiki canke n'amakinga ngo mu minsi iza batazoshobora kuhaca kuko ico kiraro kiriko kirabomoka. Jessica Karene Ingabire yari yahishikiye niwe tubaza iyo nkuru. Ikiraro kigabura Musaga na Kamesa kikwibara ry'igihugu nimero 7 rihuza Bujumbura na Mwaro kimaze igihe carakorotse ibabara ryarabomotse. Igitangaje kandi kinateye n'ubwoba nuko nubwiyo manga iboneka bamwe bo babandanya bubaka amazu yabo y'abayuburaro ay'uburiro ayakira ingenzi canke umubare. Intsinga zimwe zimwe zaca munsi yacu zikaba ziri hejuru muri iki gihe. Abene gihugu basanzwe baharangurira imirimo bakavuga ko bahagirira ibibazo kuko hari n'amazi kwasiga ivyabo n'ubuzima kandi naho basigaye baca imodoka zirindirana kugira ngo zirengane kuko ari hato. Haraza ari imodoka zivuye hiyo ibuhonga zimanukana amakara nk'iya mbere yatembagariye hajya mu ikorosi iratembagara emwe ifuso iragwa ibikara byose biravayo abantu bagira bati noneho kiraduhitanye n'amazu. Rero nizo kamyo zidugana ibiyeri ziduga hiyo mu misozi hari hiyiri kiramanuka ngaho mu kabarabara kivu zibanza kurindirana kugira ngo iya mbere ibanze isohoke hama zitonde umurongo ziduke. Aba bene gihugu bagasaba leta ko ibageragereza ikarisanura kugira ngo boroherwe mu buzi bwabo bwa misi yose. Gasaba yuko iki kiraro bo kidukorera hatwega bamakinga turiko turasunika imizigo biratugora mbere tukagomba no kugwaye. Haragera n'igihe mbere ugasanga harigeze yuko ayo n'umuntu w'ikinga nyine manukanya amakara ava mu buhonga. Uwo muntu yarakize atakize murabona ikimango ko kingana yakorokeyeyo. Rero ico dusaba nka leta yoraba ikagerageza uburyo bwose ikaraba ukuntu yo kubita hasi no hejuru ikagikora ico kiraro. Twobibutsa ko mu kiganiro c'abavugizi gera kubera Makamba umuvugizi w'ubushikiranganje bw'inyubako yavuze ko ibabara ryihutirwa gukorwa ari ibabara ry'igihugu nimero 3 bihuza Bujumbura Rumonge Nyanzarake. Mu bijanye no kumenya ivyiza vy'u Burundi kuri uno wa gatatu niho hakogwa ikiganiro ku bamenyesha makuru mu ntumbero yo kubamenyesha ico bise Visit Burundi ingene kizogenda. Ico naco akabari urugendo ruzogigwa n'abarundi eka mbere n'abanyamahanga mu gihugu hagati kugira ngo bibonere ivyiza vy'u Burundi. Eric Dushimirimana yari muri ico kiganiro. Ikiganiro kubamenyesha makuru co gutanguza icese urugendo rw'u Burundi mu ntumbero yo kumenya ivyiza bibugize Visit Burundi mu kinyamazuru vyatanguje uno musi ku wa ndwi mu Kakaro 2021 mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo birori vyabereye mu nyubakwa za meri ya Bujumbura yitiriwe Hotel de Ville aho vyari vyatewe iteka n'abanyecubahiro batandukanye harimwo uwaserukiye ibiro vy'umukuru w'igihugu, uwaserukiye ubushikiranganje bw'ubudandaji, gutwara ibintu n'abantu, ubukera rugendo arico bita tourisme na Paul Bizimana asanzwe hagarikiye Visit Burundi. Brice Niyonzima arongoye Phoenix ariyo yazanye ico ciyumviro ca Visit Burundi arasigura neza akamaro bifitiye igihugu. Le tourisme bishobora gukoreshwa comme un moteur de croissance économique du pays. Le tourisme bishobora gukoreshwa comme un alignement ya marque internationale. Tuzi yuko le tourisme igiye ma priorité ya gouvernement bakayishira imbere ishobora gutuma uburundi bwacu butera imbere, ishobora gutuma akazi kaboneka. Abo ba jeune bazi ico gifaransa ico congereza nibo bazoba gituristique yabo bazungu. Hari aba jeune bize mu Burusiya, hari aba jeune bize mu Bushinwa, hari aba jeune bazi igifaransa n'icongereza. Umuganda aje nawonye babikora ivyo bintu. Umushinwa aje n'uyo munyeshuri wize mu Bushinwa amwerekeza comme un guide interprète. Nyesha ku rugendo rwa mbere rwari rwatanguriye mu ntara ya Muramvya ku igenekerezo rya 31 kuno kwezi, naho hakaba hategekanije urugendo rugira kabiri ruzobera mu ntara ya Gitega na Muramvya.
Mu bijanye n'inkino umumenyereza w'urukino rw'amaboko basketball Richard Ngwijuruvugo avuga ko basket y'u Burundi ikiri ku rwego rwo hasi ugereranije n'ibindi bihugu vyo mu karere. Ivyo ngo bikava kuri politike basanzwe barongoye urwo rukino rwa basket mu Burundi. Uwo mumenyereza mushasha w'umugwi w'urunani akavuga ko yiteguriye neza gusubira kuryohera abakunzi b'ubukino bw'umupira w'amaboko basketball na cane cane abakunzi b'umugwi w'urunani. Ni inkuru ya Desire Sindihebura. Amakuru yacu y'inkino yo kuri uno wa kabiri tuyahere mu rukino rw'umupira w'amaboko basketball aho umumenyereza w'umugwi w'urunani mushasha ariwe Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyesha ko yishimiye cyane kugaruka mu mugwi wamureze kuko awuzi. Ikindi nuko yiteguriye gukorana neza n'abarongoye uwo mugwi utibagiye n'abakunzi bawo kugira umugwi w'urunani usubire kwandikisha amateka nk'ayo wahoze wandikisha. Aho bambwiye ko nshobora kuba no mumenyereza w'urunani navyakiriye neza cyane n'umunezero mwinshi. Cyambere nuko yari famille yanje, cyambere nuko nayikurikirana hafi umwanya wose mu makiri kirakina sanje ndi muri rusangi muri nani yabo nyene. Numva ko byarambereye by'umunezero nico bituma bitafashe n'umwanya munini cyane wo kuyumvira cyane kugira ngo aruke kuri barabivuga neza mu kirundi ciza ngo akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze. Ndumva yuko mugena ari maze c'imyaka 3 irenga nagize ikintu kirekire kinini cyane nakuyeyo. Ndavye ubuhinga bw'abandi bamenyereza, nahuriye n'abamenyereza benshi abazungu aba west nukuri bavuye mu bihugu bitandukanye, abakinyi iki batandukanye bari professionnel. Novuga ko nahakuye ibintu byinshi cyane sinzi ngene no bivuga. Ikindi naco narakuye ubumenyi, nararonse ama diplome. Navuye ngata manivu ya coaching mfise ari question ya experience ya coaching yo kuza muri zone 5 za Coupe d'Afrique. Ariko novuga aho ngiriye mu Rwanda nararonse diplome za coaching niveau ya mbere niveau ya kabiri kandi permeta gukocha ahantu hose ashoboka. Novuga ko ari kintu kirekire nahakuye cyane n'ivyo by'ubuhinga byose. Uwo mumenyereza mushasha w'umugwi w'urunani avuga kandi ko politike y'abayobozi bishiramwe ry'umupira w'amaboko hano mu Burundi ya basketball bari bakwiye guhindura ivyiyumviro kuko ngo kubura ibibuga biri mu bituma basketball y'u Burundi idatera intambwe ugereranije n'ibihugu bya hano mu karere. Ikintu cyambere kwanza ni politike ya basket bivanye n'abantu abarongoye basket kubera haje ikintu cyinshi kugira bashike muri ajyamana ni akujya sinzi ko mwabibonye niki ibibuga ajya n'ikintu cyambere kiba interesse ku bakini na mukinya ashobora kuza kuva muri Amerika ngo aje gukina kuri tele ya Toyota agwa hasi abatari afisa assurance nabo nyine uravye abakinyi ariko barabafasha kugira bashike kuri burya rwego. Benshi basanga bavuye muri Amerika abanyamerika araba wese umva abantu bari muri competition bazi objectif bazi ko ari iki. Je novuga ko harimo kimwe kwanza cyambere nuko bo developer baga ari kubaka ibibuga byiza ibibuga byugaye kwandi baze ko ngaha mu karere kacu twe tudafite ikibuga cyugaye bweza Tanzania za Uganda za Kenya basibibuga byugaye mu Rwanda basibyo bibiri. Tukivuga kandi bijanye n'urukino rw'amaboko basketball mu nkino z'igice ca kabiri gishiri ca nyuma mu nkino zitiriwe Nkuru Nziza Cup zobaye mu mpera zino ndwi nkuko bimenyeshwa na Avere Basegeta umwe mu batunganije iryo higanwa. Amenyesha ko inkino zobaye mu mpera zino ndwi zungururijwe mu ndwi yo hirya no kuvuga ku magenekezo ya 17 hamwe na 18 kuno kwezi hariya kuri stade Urukundo Imwumba mu ntara ya Ngozi. Mu nkino zitegekanijwe ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 17 umugwi wa Young Eagles uzotana mu mitwe n'umugwi w'urunani igihe cy'isaha 7 z'umuhingamo, nayo inyuma ya hisa 9 Dinamo batane mu mitwe n'umugwi wa The Brothers Team. Ni mu gihe ku munsi w'Imana igenekezo rya 18 ukwezi kw'indwi hazocaba urukino rwa nyuma ruzohuza imigwi izoba yarayitsinze azoba ari gihe cy'isaha 5 zo mu gitondo. Turangiriza amakuru yacu mu bijanye n'urukino rw'amaboko volleyball hano mu gisagara ca Bujumbura aho mu mpera zino ndwi ariho hategekanijwe gusozerwa umwaka w'inkino wa 2020 ushira wa 2021 mu nkino zitegekanijwe ku munsi wa gatandatu ku kibuga ca Parke. Umugwi wa Muzinga uzotana mu mitwe mu bigeme n'umugwi wa Panther Team mu gihe Gender Light Club bazotana mu mitwe n'umugwi wa Rezase isaha 5:30. Ni mu gihe ku ruhande rw'abagabo kuri departement umugwi wa Rukinzo uzotana mu mitwe n'umugwi wa ASB ariyo Amicale de Sportif Bujumbura
mu gihe umugwi wa Cosmos uzotana mu mitwe n'umugwi wa Bisoro Volleyball Club ku musi w'Imana niho hazocaba inkino za nyuma kuri departement isaha 4 hakazotana mu mitwe imigwi izoba yarayitsinze mu bakenyezi mu gihe isaha 6 z'umutaga hazocatana mu mitwe abagabo. Duherahereze amakuru yacu ku bijanye n'urupfu rw'umuririmbyi Bosco imyaka 5 irarumanye neza na neza umuririmbyi w'umurundi Bosco Niganzwe yitavye Imana ahitanywe n'isanganya ryo mwibarabara akaba yari mu mugwi witwa Peace and Love urongowe n'uwo bagendana yitwa Jean-Marie Vianney Nzigamasabo benshi bazi ku izina rya Vishu Love. Mumbabarire kuko ngitangura naye navuze yuko yagandaguwe mugabo yahuye n'isanganya ryo mwibarabara. Ni nkuru tubaza Raphael Nyandwi. Ko Niganze ko uranyemeza ku mutima iyo ugiye uranyibuka uranyemeza ku mutima uransabira nanje musabire. Ayo namwe mu majambo abarimvyi b'abarundi baririmbye mu ntumbero yo gusezera umuririmbyi Bosco Niganze benshi batazira Bobo Peace yari mu mugwi wa Peace and Love aho yitaba Imana hari kwigenekezo rya ndwi mu kakaro umwaka 2016 ahitanye n'isanganya ryo mwibarabara aho imodoka yariko aragendesha yataye ibarabara igonga igihome cy'inzu. N'umunsi rero imyaka 5 ikaba yarumanye abakunzi b'umuziki w'Uburundi babuze ico gihangange mu kuririmba no gucuraranga. Zimwe mu ndirimbo yaririmba yashira imbere uguharanira amahoro aho yashaka ko umurundi wese yo haranira amahoro ukaba umwitabarariko wiwe wa buri munsi. Ariko abantu bazomwibuka cyane cyane ku ndirimbo yitwa Ubuzima aho yerekana ko umuntu akunze ategezwa kubishikana ku musozo ari wo kubana akaramata nk'umugabo n'umugore. Naho Bobo Peace yitavye Imana umugwi wa Peace and Love warabandanije aho tubona Jean-Marie Vianney Nzigamasabo benshi batazira Vishu Love abandanya ateramisha abakunzi b'umuziki wabo hirya no hino ndetse agasohora n'indirimbo shasha. Ivyo bigatuma izina rya Bosco Niganze riguma yibukwa buri gihe. Murakoze mwebwe mwese mwashimye gukurikirana ano makuru kuri televiziyo yanyu BTV. Ani hagarukiye ndabashimire nizere yuko mwahumviye kandi mukabonera ibitari bike. Shimire kandi bagenzanje batororokanije ano makuru kugira ngo nshobore kuyabashikiriza. Shimire Nikiciza Nestor Nduwimana abona abahinga bw'ivyuma. Sinokwibagira kandi gushimira mwivuye ku mutima Ange Negrita Irakoze niwe yarahagarikiye ano makuru. Remo Prosper niyo nkuru na yabashikirije nkabifuriza kugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha murakoze.